Ndabaramukije bene data, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese. Muri kumwe na Françoise Habonayo, subiye guha icubahiro Imana kuko isubiye kuturamutsa amahoro, kandi kongera kutwemerera ko tuganira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Reka dusenge. Gitandara Mana yera y'umwijuru, ndagukengurukiye, ndagushimiye uyu mwanya mwiza Kristo Yesu umpaye kugira ngo dusange na bene data ibyiza byawe, ibyo wakoze. Mwami Yesu, ndagushima ku bitangaza n'ibimenyetso ugenda ushishikara gukora. Ukuboko kwawe kurakomeye Yesu, ndabigushimiye, uri Imana. Mwami Yesu, umwanya ubane nanje, mpemu yera nshigikire, bigende nk'uko ugomba mu izina rya Kristo Yesu, amen. Haleluya. Ndaririmba indirimbo ya 41 mu Kirundi. Nasezeranije guhora gukurikira Yesu, imisi yose umpore hafi, mukiza wanje mwiza. Sinzokwigera ntinya intambara, wewe umpagaze hafi. Sinoshobora kuzimira, niwahora unyobora. Ndagomba kukumva hafi, kuko ivy'isi bisuka, amajwi yavyo numva agomba kugwisha ngo nkuveko. Ababisha babi bankikije, bari inyuma n'imbere. Mwami Yesu batangire, undinde ibicumuro. Ijwi ryawe ryiza mukiza, rindutira yose. Unyongorere mu mutima, sinkiyumvira ibinsuka. Wamumvugira hafi ngo ndeme, umbarire ivy'ugomba. Uvuge nanje nzokumvira, mukiza nizigira. Uvuge Yesu, uvuge nanje nzokumvira, mukiza nizigira. Mukiza wasezeranije abagukurikira, yuko bose bazoja iwawe, bagahorana nawe. Kandi nanje nasezeranije guhora ngukorera, fashisha ubushobozi bwawe, databuja mukunzi. Kandi nanje nasezeranije guhora ngukorera, fashisha ubushobozi bwawe, databuja mukunzi. Kandi umpe kugera ikirenge muci wawe ndongozi, nta bundi bushobozi Yesu nizeye atari ubwawe. Horundongorunjana mukiza, ugeze
ugeze aho nzopfira maze uzunyakire mw'ijuru mukiza wankijije urundongorunjana mukiza ugeze aho nzopfira maze uzunyakire mw'ijuru mukiza wankijije. Haleluya, Imana ishimwe. Haleluya, Imana ihabwe icubahiro. Uyu muririmbyi yavuze neza ati umpe guhora ngera ikirenge mu cawe wewe ndongozi. Yesu nahabwe icubahiro. Umwami wacu Yesu haragahora asengwa. Haleluya. Uyu munsi ngomba tuvugane ku ijambo ry'Imana. Ijambo rivuga ngo turi ikaramu Kristo yandikisha. Turi ikaramu Kristo yandikisha. Abamaze kumenya Yesu, abakozi b'Imana, turi ikaramu Kristo yandikisha. Uyu munsi nifatishije aya makaramu abiri. Iyi karamu tubivuge ko ari ikaramu Kristo yandikisha. Iyi nayo tuvuge ko ari ikaramu Satani yandikisha. Izi karamu ko ari zibiri rero zose zirandika. Wirengagize ko jewe uri kurabona ariko uraba aya makaramu gusa. Aya makaramu ni kubera yose yandika ibyo byose ni ubwino ariko ndagomba turabe hano yose yandika ubwino ariko mumbabarire basi aha hari iyi ndahashire iyi kugira ngo ibyo byandika bize kuba bidasa. Iyi ikaramu Kristo yandikisha, iyi nayo ikaramu Satani yandikisha. Rero dusome ijambo ry'Imana twishimikiza muri aya majambo ngomba kuganira namwe. Ijambo riri muri Yeremiya igice 8. Yeremiya igice 8 turahera hariya ku murongo w'8 nyene. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo muvugira iki muti turabanyabwenge, ibyagezwe by'Uhoraho bibana natwe. Erega abanditsi banyu bandikisha ikaramu y'ibinyoma, banditse ibitari iby'ukuri. Ngomba kuvuga ku ikaramu ya Satani, ikaramu y'ibinyoma, kuko umwami wacu Yesu ni umunyakuri. Ikaramu y'ibinyoma. Iyo umuntu yandikishije ikaramu yitwa kinyoma canke ikaramu ya Satani, naho wogomba ukandika uti ndagukunda canke ukandika uti Yesu ashimwe, wanditse uti Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, hamwe wovyandika bamenya bati Satani yahaciye niwe yanditse. Icyo wandikisha ikaramu cose cerekana inyene ikaramu. Imana ihabwe icubahiro. Kumbure ngira ngo aya majambo araza kugorana gato ariko ntagorana twasenze Imana. Twebwe abantu bamenye Kristo twandikisha ikaramu y'Uhoraho canke dukoreshwa n'Uhoraho Imana, twandikisha ikaramu y'Uhoraho. Hamwe wanditse uti ndagukunda, nk'akarorero ndagukunda,
uza kubisoma aza guhishurirwa ko uhoraho yavuze ngo ndagukunda. Umwami yavuze ati ndagukunda. Imana ishimwe. Turiko turavuga ku by'amakaramu gusa. Niwandikisha ikaramu ukandika uti ndagukunda, baza kumenya ngo Satani yavuze ngo aragukunda. Nagomba rero dusobanukirwe amajambo dusoma n'ababivuze abaribo. Nkiraho fise intahe ntoya ariya ntumye ngomba kuganira kuri aya majambo. Iyo ntahe nagiye ahantu kuramutsa umuntu yari afise urubanza rw'umwana wiwe yagize anniversaire, hanyuma rero tugenda kumuramutsa, aratuzimana adufata neza, hama rero turataha. Dutashe mwijoro nsinziriye ncangira inzozi, numva iyo nzozi irantangaje ngo mbona mfise ikaramu ngo mwishakoshi yanje nakuye hantu twagenda. Hanyuma iyo karamu rero ngo ndayandikishije, uko nandika nkabona yanditse ngo nkaho ari naka yabyanditse. Dusipoze ko iyo karamu yoba yitwa umuntu yitwa Pascal nk'akarorero, ni izina ntanze gusa. Uko nandika bikandika ngo Pascal yanditse ngo, uko ngirane icyo nkoresha cyose bikandika ngo Pascal yagize iki. Hanyuma mbonye ngo Pascal yavuze ngo ngerageza kubifuta niyo karamu nyene. Ndabifuse noneho mbona handitse ngo Pascal yafuse. Icyo nakoze naciye muri izo nzozi caravuga nti ijya karamu ndayitaye sinsubira kuyikoresha. Kubera iki? Kubera ibyo ndayikoresha byose bivuga wa muntu. Rero nca nsenga Imana nibaza nti none ibi bintu bisobanurwa gute, ibi bintu ni biki? Ariko nza gusanga hariho ijambo ry'Imana rivuga ati Yeremiya niwe yabivugishijwe ati mwandika amakaramu yanditse ibinyoma, mwandikisha amakaramu y'ibinyoma, amakaramu atavuga ukuri. Iyo umuntu yandikishije ikaramu y'ikinyoma, ni ukuvuga ngo ibyo akora byose byitwa kinyoma. Kinyoma yanditse ngo, kinyoma yaje kukuramutsa, kinyoma yavuze ngo yakubariye uku, kinyoma yafuse ibi, kinyoma yakugaburiye ibi, kinyoma. Mbega iyo karamu wo yandikisha ntiwoca uyita? Yesu adutabare. Twebwe turi bene Mana. Iyo uri umukozi w'Imana canke wakiriye Kristo Yesu ukaba umwana w'Imana, ubwirizwa kuba ikaramu yandikishwa na Kristo. Ikaramu yawe ikaba ari Kristo. Uvuze Kristo yavuze ngo haleluya. Vuze ngo ndagukunda, Kristo aragukunda. Kristo yavuze ngo aragukunda. Kristo yavuze ngo bamahoro. Imana ishimwe. Turi vyete vya Kristo. Turi amakaramu Yesu Kristo yandikisha. Reka turabe irindi jambo riri mu Bafilipi. Abifilipi igice ca 2 ku murongo wa 13 haravuga ngo kuko Imana ariyo ikorera mu mitima yanyu ikabaha gukunda no gukora ibiyihimbara. Imana ishimwe. Ngo kuko Imana ariyo ikorera mu mitima yanyu ikabaha gukunda no gukora ibiyihimbara. Kristo niwe akorera mu mitima yacu. Umuntu yamaze kumenya Yesu akaba yaramwimitse neza, aca hinduka igikoresho c'Imana. Haleluya. Aca hinduka nk'ikaramu y'Umwami Imana. Ngo Kristo niwe abaha gukunda no gukora. Ninkubwira ntumwami aguhezagire, ni nkaho Kristo yabavugiye muri jewe ati ndaguhezagiye. Haleluya. Imana ishimwe. Ico ukora cyose umenye ngo uri cete cyangwa umenye ngo uri ikaramu Yesu yandikisha. Imana ihabwa icubahiro. Bene data, ibi byanyigishe kongera kumenya ngo nkorera nde, ndwande, ndiko ngenda ngo iki, mbega koko ndi ikaramu y'Imana.
canke ndi ikaramu ya shetani. Nababwiye kuri ya nzozi nabona ngo nkabona ndiko ndandika bigaca vyandika ngo nakayanditse ngo nafuta ngo nakayafusiki kubera iki kuko ndiko ndandikisha ikaramu yewe. Mwene data nshuti yanje wamaze kumenya Yesu, mbega uri mwene nde? Uri mwene Mana wandikishwa n'ikaramu y'Imana? Mbega uri umukozi wa Satani, ibyo wandika byose biri ahuje? Hindukira mwene da, ubonye yuko utakoreshwa n'Imana, ende ikaramu yireke, heba Satani n'ibyiwe byose, garukira Kristo Yesu agukoresha iby'ubutwari n'ubuhizi. Haleluya, agukoresha. Erega ntibigoye gusobanukirwa umuntu akoreshwa n'Imana canke ukoreshwa na Satani, ntibigoye. Bibiliya yarabivuze ati muzobamenyera ku byo bama. Ahage naho umuntu apfa kuvuga, uvuga amajambo 5 ariko rimwe rirashobora gusohoka muri 5 rikanyereka rwose yuko uwo muntu ariko arigirisha canke naho afise indi gahunda, ibyo ariko aravuga ntakoreshwa n'Imana. Rero uyu murongo ngo Imana niyiduha niyikorera muri twebwe. Yesu nahabwa icubahiro. Turi abakozi b'Imana. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo nous sommes des ambassadeurs de Christ. Abaswahili nabo ngo tunamwakilisha Yesu hapa duniani. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo simwe muciganza ariko tuganzwa n'umwami Yesu. Kandi ko atari twe twiganza rero, iyo umuntu ataciganza ni ukuvuga yuko turi umukozi w'uwundi muntu. Hariho uwundi muntu yatuguze, hariho uyundi yadukoye, hariho uyundi adukoresha. Rero iyo umuntu atacikoresha ntukugaba, ntushobora gukora ibindi bintu atari ibyo we yakubariye. Icyo ukora cyose umenye ngo wandikishije ikaramu ya nyene kugutuma. Ni ukuvuga ngo nyene kugutuma yakoze iki, nyene kugutuma yavuze gutya. Bene data muze dukizwe neza, dusobanukirwe uyu mwami dukorera uwo ari we. Uyu mwami yaduhamagaye amezate. Uyu mwami ntagomba yuko twicanga hamwe tuvuga ururimi handi tukavuga urundi. Oya, umwami arashaka rwose ko tuba biwe yiharije. Yesu nahabwa icubahiro. Aha tubonye ngo niyo iduha, ngo Imana niyikorera muri twebwe ikaduha gukora ibiyihimbara, kuko twamaze kuba umwami Imana ishimwe. Twandikisha ikaramu y'Uhoraho Imana. Haleluya. Ngo kuko Imana ariyo ikorera mu mitima yacu. Ibyo nandika biva mu mutima, ariko ntiba bivuye mu mutima nka jewe, nuko ari umwami Imana yabishize mu mutima kugira ngo aganirize abantu. Imana ihabwa icubahiro. Durabira irindi jambo mu Banyefeso igice ca mbere ku murongo wa 19. Abanyefeso igice ca mbere ku murongo wa 19 naho havuga ngo iki? Havuga ngo mumenye n'ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bwayo ikoreshereza muri twebwe abizera, nk'uko kwagukora k'ububasha bw'ubushobozi bwayo kungana. Haleluya. Aha tubonamo ijambo ngo mumenye n'ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bwayo ikorera muri twebwe abizera. Harimo ubushobozi bukomeye cyane bw'Imana ikorera muri wewe, ikorera muri jewe. Harimo ubushobozi bwinshi bw'Imana ikorera mu bakozi bayo. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo dukorana nayo, ngo niyishira mu mitima yacu
ibyiza tukabikora, niyo ikoresha, niyo ishira muri twebwe ubwo bushobozi, ugashobora kurambika ibiganza ku bagwaye bagakira ku bwa Kristo, niyo ikora y'amabanga yose, niyo igushoboza gusenga, niyo igushoboza kuvuga ubutumwa, niyo igushoboza gukora bya bikorwa byose uhora ukora, hamwe uhora ugenda ugasura abantu, ukaramutsa abantu, ukabasigira agafanta, nuko data niwe babahaye, ntabwo ari wewe. Haleluya. Ntabwo tuciganza rero, tuganzwa n'Umwami Yesu. Imana ishimwe. Ngo harimo ubushobozi ikoreshereza mu bizera, ubushobozi buhebuje bwinshi cyane. Ndabizi ibi ndiko ndavuga kumbure hariho ababyumva. Umuntu nka wewe nka jewe ntibyokunda, ariko ku bwa Kristo akorera muri wewe birashoboka. Imana ishimwe. Turaba uyundi murongo, Abanyefeso 3 ku murongo wa 20. Naho havuga iki? Havuga ngo nuko ishobora gukora ibirengeye cyane ibyo dusaba n'ibyo twiyumvira byose, ngo nk'uko ubushobozi bwayo budukoreramwo buri. Irindi jambo ngo ubushobozi bwayo budukoreramwo, n'iri jambo nashaka. Harimo ubushobozi bw'Imana bukorera mu bana b'Imana. Data nahabwa icubahiro. Niko biri na Satani nawe. Na Satani nawe akorera mu biwe, akorera mu bayo. Hajya ubona akana gatonyi gashobora kuronga kakaroga umuntu, nuko harimo ubundi bushobozi bw'umwijima buba buri muri we. Iyo ubona umuntu ukabona ari umuntu yiyubashe, ukabona ari umupfasoni mwiza yiyubashe, mugabo ukaraba ibikorwa bye ugasanga ni ibikorwa by'umururazi, nuko haba harimo ubushobozi, haba hari uwundi mwami akorera, ubwo bushobozi buri muri we. Rero Kristo adufashe, adushoboze. Rero tweho dufise ikaramu y'Imana. Ibi twandika, ibi tuvuga, ibi dukora, ni Kristo aba ariko arabikora muri twebwe abizera. Ariko utafise uyu Kristo nawe afise uwundi mwami akorera muri we, uwo nawe uwo mwami niwe akorera. Nashaka rero umwe wese arabe, mbega ufise ikaramu yihe? Mbega iyo uri kuvuga ni Kristo aba ariko aravuga? Mbega iyo uri gukora ni Kristo aba ariko akora? Canke ntibiguhangayikisha uwo uri we, biterwa n'ico utanga ico arico. Ico utanga nico kidusobanurira uwo uri we. Ijambo ry'Imana ryaravuze ati ntimuhangayike, igiti cose kimenyekanira ku byo cama. Nusanga nshuti yanje udakoreshwa nk'ikaramu y'Imana, genda wihane ugarukire Yesu. Yesu ntagomba abantu bamuvanga. Yesu ntabishaka, ntabikunda umwami wacu. Niko n'abantu nta muntu akunda gusangira umuntu n'uwundi. Oya, sindabizi, ngira ngo nimba mufise abagabo bapfuha canke abagore bapfuha, ibyo mvuga murabyumva. Oya. Nta muntu yifuza gusangira umuntu n'uwundi. Niba uri uw'umwami Imana, uba uw'umwami Imana. Niba uri uwa Satani naho ukaba ushimye kubandaniriza muri iyo nzira, bandanya. Ariko niba ugomba kubandanya mu nzira y'Imana, hitamo ja mu murongo umwe kandi uwukorere nawe umukorere neza. Imana ihabwa icubahiro. Kari ako kantu nagomba kubabwira nshuti zanje bene data. Ukorera nde? Mbega uri ikaramu y'umwami Imana? Mbega ufise ikaramu y'umwami Imana? Niyo wandikisha, iyo uri kwandika ya message wandikiye bene data canke abandi bose abo muvukana, wandikisha ikaramu y'umwami Imana. Wandikira abo muvukana ni ikaramu, kuko niyi wahawe nta yindi.
niba uri umwami Imana wahawe ikaramu y'umwami Imana, niba utarakira Kristo ufise ikaramu ya shetani kuko uri umukozi wiwe nawe aguha igikoresho ciwe. Ariko numva uri umwami Imana, niba muvuganye n'uwo muvukana umuramutsa mu rukundo, Yesu naguhezage, urakomeye, ndakomeye, ndagusengera, Imana iguha umugisha, wahora urwaye, Imana ishimwe yagukijije. Ikaramu y'umwami Imana, ikaramu y'umwami Imana ntiburamwo trace z'umwami Imana. Haleluya. Ikaramu y'umwami Imana ifisemo uburyohe bwa nyene ikaramu. Imana ishimwe. Uko byamera kose, niba warose diplome, Imana ishimwe, Yesu nashimwe yaragushoboje. Ni uko byamera kose, niba wikanguye wabyutse mu gatondo, Yesu nahabwa icubahiro, yakuzigamye mwijoro, Imana ishimwe. Ikaramu y'umwami Imana. Mwene data, erega turaba umwami, aha muri iyi si turi ingenzi, kandi iyi si ntabwo ari wacu, tuhatse indaro. Kandi uko tuhatse indaro hariho umunsi tuzoyivamo tukagenda. Jambo ry'Imana riba bivuga neza ngo itweho iwacu ni mwijuru, ngo niho twiteze umukiza wacu kazova. Ariko tukiri hano mu isi turabatse b'indaro. Data arazi ko turi hano. Haleluya. Data arazi ko turi hano, ibyo tubamwe arabizi, aho turara arahazi, ibyo turya arabyitwararitse, ibyo twambara arabifise. Uko byamera kose nta kintu na kimwe Data atamenya niba uri uwiwe by'ukuri. Nuko rero turushizeho kuba umwami mu byo dukora ku murango no mwijoro. Imana nibahezagire. Reka nkoresha ikaramu y'umwami Imana. Nshima Imana Data wa twese ku gitangaza Imana yadukoreye. Haciye imyaka myinshi, sinibuka ngo hari muri 2000, antuka ni nka 2012 gutyo, 2012 canke 2013 gutyo. Ico gihe intahe nayibwiwe na mwene data, twariko tuganira iby'ubukuru bw'Imana. Ambwira ingene umwana wiwe yagize accident, ngo bari bane mu modoka, hanyuma rero abo batatu bose baca barapfa, haca hasigara umwana umwe. Ariko arambwira ati nuwo nawe ubwonko bwiwe bwaramerewe nabi cane, yari umwana afise imyaka 15. Hanyuma ati rero ati ubu ndashima Imana wewe yararokotse, atariko nahageze ahangaha ku myaka yiwe 15 afise ubwenge nk'ubw'umwana mutoyi, atarashobora kugenda mu nzu, akagenda ari gusa, akagenda kandi ukumva nyene ntaco bimutwaye. Ariko ni kubera ubwenge byabaye uko. Ariko arabimbwira, ndamubaza nti none byagenze gute? Acavuga ati imodoka barimwo yaracomotse frein, hanyuma rero itembagarira ahantu nyene nko mu mwonga. Ndamubwira nti Yesu we, nti natwe byarigeze kutubako. Hama rero ndamubwira nti byarigeze kutubako, ntitwari tugiye kwibarutsa umuntu, hari dimanche, hanyuma tugenda nka famille, twari abantu bashika 7, yari nka minibus, twari abantu uko biri kose mu nzu yanje, twari abantu 6 bo mu nzu, n'abandi 2 n'akandi kana gatoya. Numva ko twari benshi. Muhira twari twasize usigaranya akana gatonya nari mfise. Abandi bose twari kumwe mu iyo modoka. Bene data, imodoka yaranyereye, hari mu gihe ca neje, iranyerera igira amazigzage gutya, tubibona turiko turabibona, umwe wese yambaza Imana yiwe, Yesu Mana mwizina rya Yesu, mwizina. Umuntu wese ubundi twari kumwe nawe, bari abakatolika bonye nabo nyene, umwe wese agahamagara Imana yiwe, Mana Bikira Mariya, Mana mwizina rya Yesu. Ubundi umuntu wese ukabishobora. Bene data, hari gihe uvuga uti reka, urumva umushoferi ariko aragwana n'ingene ayihindukije, natwe tukagwana no kusenga.
hamwe ntitwabona ingere turi busenge, ntitwabona mbega tuvuge ngo satani tsindwa, satani mu izina rya Yesu, satani mu izina rya Yesu, canke Yesu dutabare, Yesu dutabare, Yesu dutabare, canke mana we, canke Yesu we ndapfuye. Urumva haba harimo amajwi atandukanye, ariko abakijijwe twavuga mu izina rya Yesu, 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 Yesu dutabare, Yesu, Yesu mu izina rya Yesu, ahantu gakemeye kwa jina la Yesu shatani utsindwe. Urumva amajambo yari amajambo y'urusukirane, ariko ndashima umwami Imana ko ashobora kumva naho abari amajambo y'urusukirane, uhora haramenya icyo umuntu ariko aravuga mu mutima wiwe. Imana ishimwe. Rero iyo modoka iragenda igira amatono atatu hejuru, yaragurutse nkaho umenga ni indege igurutse, hindukiza gatatu gutya. Icyo twakoze umwe wese akagira gutya, ubundi hari amajambo yo gusenga yaraheba agahera igihe wavuze, ariko ubonye bibaye tatwe tugira gutya. Iyo modoka twisanze epfo mu mwonga, hanyuma mu kanya isasi niho naboneye ko ibihugu biteye imbere kweri biba biteye imbere. Mu kanya isasi ntitwabonye ingene byabaye, tuza tubona bya bimodoka binini nyene byaje, bya bindi biba bije gusekuwa nyene abantu gutabara, imodoka binini biza n'ibitara birebire. Ubwo abo badukuyaho, ariko kandi kuko ntaco twari twabaye, twese turashobora kuvayo, turaduga dushika mw'ibarabara. Abo bantu baje kuturaba nasanze bamaze gusasa ibirengeti mw'ibarabara. Hanyuma ndabaza nti ibi bintu nibiki? Bati nivyo tuje gutereka ko abagize accident, bari bazi ko bapfuye. Bati none bari hehe? Ntitwebwe. Ngo yo ngo bumva ngo umeze gute mu mutwe, ngo bumva ngo ikoti nari nambaye yavuye ko igifungo ngaha ku rutugu, yari koti ifise igifungo, bya bifungo bimeze gutya, igifungo kimwe nico cakorotse, ahandi hose twari dukomeye. Uwo mushoferi yarakomeretse nkaho umenga na kantu kamukwabuye ngaha, niho yariko arava amaraso, umenga na kantu n'urwara rwamukwabuye, nta bindi. Bose bavayo bakomeye, baca bavuga ati oya ntibishoboka, mushaka kuba mwahungabanye, mushaka kuba mwagize mwaviriye imbere, ntawomenya, reka tuba twari kwa muganga barabe. Baca batwuriza iyo modoka badutwara ku bitaro. Bene data, iradiyo yagiye iravuga ngo haheje kuba accident ubereye aha n'aha, ngo abantu baho ngo bakomeretse, ngo bagize gute, ngo babajanye kwa muganga, ibiki. Mu kanya isasi ukibaza uti none ivyo bintu ninde? Twebwe muri uyo mwanya badutoye, muri uyo mwanya imodoka itujanye, iradiyo ziri kwirasemerera ivyabaye. Ngomba kuvuga iki? Hari igitangaza Imana ikora ukumva umenga ni igitangaza gisanzwe, ariko hari ikindi gitangaza byabaye nk'uko nyene abandi bantu barapfa barahamba. Ubutapfuye nawe n'uyu munsi urumva ngene bimeze. Rero uyo muntu nabikunda bishingira ko ntahe niwe yavuze ati ndakwinginze dukorera iyo ntahe uyishire kuri YouTube, abantu bamenye gukomera kw'Imana n'imbabazi z'Imana. Ndavuga nti kweri ndakwinginze, kuko urumva we babivuga aravye n'uwo yasigaye ingene vyifashe, ingene bimeze, ugaca wumva uyundi nawe yabyabaye gutyo, umugabo Kristo akamutabara, nta n'uwakomeretse, nta n'uwavunitse, nta n'uwagize gute, mugabo ukamengana ibisanzwe. Bene data, dufise Imana ikomeye, Imana izi gutabara, Imana iratabara, Imana igira ubuntu. Ndayishimiye data wa twese yadukoreye ibyo. Sinzi n'igituma umuntu adahora bishima buri mwanya, nuko kenshi umuntu womenga
womenga n'umuntu asobanukirwa ibitangaza Imana yakoze, ariko ndashimiye Kristo Yesu yaradutabaye, yaratugiriye neza, yadukoreye ibitangaza bene data. Imana twarayihamagaye iratwumva, iradutabara kandi iradukiza. Ariko muri byose wewe uri mu kibazo, wewe ufise ikintu kiguhangayikishije, bwira Yesu. Bwira Yesu. Uhoraho Imana arumva, uhoraho Imana aratabara. Hari ijambo muri Zaburi 50, iryo jambo ndarikunda cyane. Zaburi 50 ku murongo w'15 haravuga ngo uzunyambaze ku munsi w'amagorwa, nzogukiza nawe uzompesha icubahiro. Haleluya. Imana yumve ko ndayishimiye. Twarayambara ico gihe, twarayihamagaye, twarayisemereye. Yesu, Yesu, Yesu dutabare. Umwe wese uko ashoboye. Hari isengesho rishika vuba mu maso y'Imana. Ndashimiye Imana yadutabaye ico gihe, tukaba dukomeye, nta muntu yagize ubumuga na bumwe, nta kintu na kimwe cabaye. Abari baje gutwara ibiziga basubije inyuma ibyo birengeti vyabo, batangariye Imana. Twese twavuye dukomeye. Yesu nahabwa icubahiro, yakoze imirimo. Ndiko mvuga gukomera kw'Imana, fashe ya karamu y'Imana. Yesu niwe akora ivyo. Ntabwo ari amasengesho yacu yatumye ngo kuko twari tuzi gusenga cyane ngo oya. Imbabazi z'Imana, urukundo rw'Imana, gukomera kw'Imana, ukuboko kw'Imana. Ukuboko kw'Imana niko kwadutabaye, niko kwadutabaye. Nukuri ndashimiye Yesu. Ndashimiye Yesu. Ahabwa icubahiro, yatubereye Imana. Imana rero ibahezagire, ibagirire neza, ibahe umugisha. Namwe uko uvuga Kristo, uko wamumenye, umukorere, ugendere muri we. Ntube igikoresho c'umugwanizi mu buryo na bumwe, oya, ariko ube igikoresho c'ubunyene ukorera. Imana ibahezagire. Mu izina rya Yesu ndagukengurukiye, Mana yera y'ububasha. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ndagushimiye ngo hari ububasha bukomeye bukorera mu bizera. Yesu ndagushimiye kubw'intahe ikomeye wadukoreye Mana. Warakoze nyaguhora ku ngoma Yesu. Warakoze. Reka tukuvugura umwami. Kristo warakoze. Watugwaniye, waraturinze, waradutabaye, watubereye umurengezi. Izina ryawe nirishimwe. Mana hezagira bene data bumvise iyi video n'abazoyumva. Mu izina rya Yesu uzoyumva wese ari mu kibazo ico arico cose, Yesu wadutabaye nawe uzomutabare. Mu izina rya Kristo ndasenze ngo uzokumve iyi ntahe Mana, agwaye uzocumukura ku musego. Bwa bushobozi bwaturamiraga Yesu nabwo mu busange umuramire. Urakoze, ndabigushimiye kubikora gutyo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nomero za telefone ni za zindi ni +46 768 0065 46. Kandi ishene turiko ni shene Habonayo. Imana iduhana umugisha namwe. Amen.